ivyo gucungera abantu n'ibintu ni ishirahamwe risa na rishasha. Mubona amashirahamwe ahari ufatiye ku vy'ubushikiranganje budusaba bujejwe umutekano n'intwaro hagati mu gihugu, arumvise ivy'umushikiranganje yavuze, hariho ingorane zagiye ziraba kubura inyigisho zihagije. Twahereye mu kurondera abigisha babishoboye, babizi, babikoze, hama kubabara umukozi, kubabara uwo muntu utumye akazi, ukamuha inyigisho zikwiye, ukamuha ibikoresho bikwiye, hama naho ukagerageza kumuha ivyo tuma akunda akazi, umushahara ukwiranye n'ibikorwa yakoze. We ntaje kwicara ngo yugurura umwango gusa, akora ivyo ajejwe bindi, agenda afise ubumenyi, ubwo bumenyi nabwo butuma aronka ikimutungira umuryango. Urupapuro ni ico bita conformité, nuko dukurikiza ibiri muri iyo cyo bita norme, ni nk'ingindo ngo ngendegwako z'ubuziranenge bw'ibikorwa abantu baba bakora. Muri iyo abantu bariko barakora ibikorwa, hari igihe ubikorera abakeneye kumenya ati ubu ndondeye arabizi, arabishobora. Hejuru y'impusha zitangwa n'inzego za leta ziba zibijejwe, amashirahamwe aragerageza kurondera ikintu cogaragaza ubuziranenge bw'ivyo bikorwa bakoze. Nico gituma rero urwo rupapuro baduhaye, iyo norme, ico nita iyo mategeko ahari, izo 2091 igaragaza ubuziranenge mu bikorwa abantu baba bakora. Twayirondeye rero kugira ngo abo dusanzwe dukorera n'abandi tuzokorana tubereke ko twitayeho kubakorera neza uko bavyipfuza no kurenza uko bo baba bikeneye, mugabo uko biba bitegerezwa. Ni urwo rupapuro rero rujanye n'ingingo ngendegwako mu buziranenge bw'ibikorwa abantu baba basanzwe bakora. Uno munsi turakora ibikorwa by'isuku n'isukura mu biro by'abantu, hariho nk'ibiro bya UNICEF, turakora ibikorwa by'isuku mu bitaro nka Kira Hospital, n'ibikorwa by'isuku mu bitaro bya clinique OIM, n'ibikorwa by'isuku hajya mu kurajya amata ya natira minsi yose kwa w'Imana iyo batari ko barakora, imbere yuko batangura gukora tuca tuja kwasukura. Co nuvuga ko uno munsi dutandukaniye ko nukwitaho waduhaye akazi gusuma kugira tumuhe igikorwa c'ubuziranenge tuvyiyemeje bivuye kuri twebwe, atari warinze kubidusaba. Nukuvuga ko tudakorera igitsure, dukorera akajisho, dukorera umwuga. Ivyo tuba tugomvye kugaragaza, gushira imbere ubunyamwuga no gukunda umwuga. Ico twovuga ko uno munsi tugerageza gushira imbere, naho nabandi batabireka, mugabo mu kurondera urwo rupapuro rw'ubuziranenge no kugira twerekane ko ari wo mutima dushize imbere. Ko ushima n'amashirahamwe amaze imyaka myinshi aba muri ayo y'isuku, aba no muri ivy'umutekano, ni ishirahamwe rya mbere rironse iyi certificate. Narirya bavuga ngo impuzamakungu, narirya bavuga ngo impuzamakungu, amashirahamwe impuzamakungu yakorera ngaha nko muri ivy'umutekano, nta na rimwe ifise iyo certificate ngaha. L'organisation na qualité ya ntuze ya satisfaction y'abakiriya, yo cyane cyane niyo base. Hanyuma ushirako une organisation de processus ibiri mu mutwe y'abantu byose bikandikwa, cyo bavuga ati la qualité, ibya wandika ibyo ukora ugakora ibyo wanditse. Hanyuma urumva n'umuntu agiye bisigara ngaho, hanyuma ugatanga des objectifs, les niveaux, hanyuma izo objectifs ukazikontrola tout le long kugira ugire une amélioration continue. Muri izo cyo bita amélioration continue, kuvuga ko nkuko yabisiguye, iyo habaye ikosa, iryo kosa urarikosora, mugabo ucurondera igituma iryo kosa ryabaye ntirizogaruke, iyo cyo bita action préventive. Donc nico gituma la satisfaction client iguma ari nziza, kuko iryo kosa ryahabaye cyane cyane ribera mu byo bariko barakorera umukiriya. Hanyuma uragira liste y'ayo makosa yabaye yose, ugashirako na correction yahabaye, n'ivyo bintu ukaraba ko bitazogaruka, kugira toujours la qualité iguma ari améliorée.